uko wabishatse niko byagenze mu bumana bwawe. Kuryama ni kuri bose ariko kuvyuka ni kuri babandi babagira ubuntu n'Imana. Ukaburira ubuzima gira akadobo kamwe canke amajambo abiri yo gushimira Imana. Kuri mikro muri kumwe na Daniella Kuzi. Daniella Kuzi. Kuri Daniella Kuzi. Jewe namubwiye uko ati ndindira duhebane niwo turi kumwe nashatse kumwikura. Ashaka kumwikura kandi mwakomeje kuvugana ubu buryo mubwira ati we gusa tuba abagenzi isanzwe. Yabo tipe bagufi rero nta mahirwe twari dufise kuri we bihajya byagenze gitwinyemere kandi mugufi kana nivugije akarabivuga nabi. Ofete jewe muri guzanje jewe narakunda abatipe bareba oya iryo nibanga ryacu Imana izoduha oya sheri oya umugambi w'Imana ijambo kibavuga ngo mugwire nk'umusenyi wo ku kiyaga are you serious for that? Serious ikintu navuze okay jera nkunda urukundo rwa vrai apana bya bindi by'abakungu bakunda umukobwa kubera ngo ndamubonye ngo afise ibisusu ngo afise ibiki je nta kintu na kimwe narifise cyari gutuma nk'umunda ndifuza kumva abandi abantu babubatse bafise nahe twe twaciye muri ibi nibi avuga niyo je naciye mu biki nzoshingira nahe iki nzovuga iki kumbe le type ntubone igihe cyose yaguma nyiruka inyuma nanje akagiraho agatima kaza le type yarafashe umwanya muremure wo kunsengera. Bula bakunze Sengaa media kanizeye kumeze fresh au muherereye hose genda meze neza cyane rikanizeye ko namwe meze neza cyane uyu munsi yani slogan mora nkoresha ntabwo ndi wikoreshe kubera ko creatrice wayo ayano reka tumusaba ari wayi dutwikiramwo kwanza Daniella Kuzi baye sindi bukoresha ya slogan yawe buri munsi kandi ndagiye kuyikora nkoresha ya slogan yawe kandi wose arabizi ko ari iwawe ubwo rero ntabwo mfise uburenganzira bwo kuyivuga ntugiye kwituvugiye. Kuryama ni kuri bose ariko kuvyuka ni kuri babandi babagira ubuntu n'Imana. Ukaburira ubuzima gira akadobo kamwe canke amajambo abiri yo gushimira Imana. Kuri mikro muri kumwe na Daniella Kuzi. Daniella Kuzi uri legend yari everybody ngahanya mbere ko kwaduganira just like ko ari bizarre how twikwa kuvuga ati nyene uni legend wa Sengaa media atari Daniella Kuzi nagwe kawa yarateye intambwe ya nyayo aho hano yari isanzwe igeze reka ivyo natubigushimire kwa Daniella Kuzi nkuko muri rusange mvuga n'abafana avuga ati twari tugukumbuye cyane muri Sengaa media. Nanje nenda bakumbuye cyane abakunzi ba Sengaa Media TV nibutsa abatarakora subscribe bakidijanye imitima atwabamanze bayikora imbere yuko barabe kino kiganiro kuko kiraryoshe cyane. Exactly. So right now guys ntabwo nje kuganiriza Daniella Kuzi nka Daniella Kuzi uyu munsi byanga bikora ndaza kugira amahigo yo kumenya amazina yiwe y'ukuri yani no kumenya juste byinshi kuvyerekeye uwe hamaden tushe tumenya na byinshi biri ku ruhande rw'umuntu amwicaye ku ruhande ubwo rero nkuko ngera ko ndavota ngo ready first but for me gentle first. Mike mtamari ya kwanza. Mzee sawa? Safi. Unameze neza cyane gose. You look good bro. Nawe ni sawa? Ndashima sana kabisa. Yani je nivyiteka. Hallelujah kutavuga amen. Amina. Gutemera izina ry'Imana. Oya jira gemera izina ry'Imana ndaryubaha sana. Oya ndabona nakumvise neza. Neza kabisa. Okay. By the way, ku mazina uzosuzutse ndukora iki before ko tugenda kwanza kwinjira ko Daniella Kuzi adukoresha ikiganiro nka Stone NCC yani yadufatiye umwanya munini ya cyane isigura ati rero ni ikiriato twambaye ujya munsi wowe rero gishigiye kuri wewe ego mzee karibu kuri presentation abakunzi ba Sengaa Media bashe kumenya juste nyine yani abo muri bo. Nitwa ku mazina nitwa Enoch niyo bushobozi. Ku mazina y'akazi ni Enos the Amazing. Okay. Baza ko benshi bavyumva nyumva ku matwi batari bwambone peut-être. All right. Enos the Amazing baza ko. Of course. Yen.
hama hama first of all kubera iki Daniella akoze She's my wife. kubera iki rero Daniella akoze sinabajije kubera iki rero je nabaje ati kubera iki rero Daniella akoze ego kubera iki rero Daniella akoze izi mic zikora dufusha ariko nyigisha gukoresha mikro yumwe Daniella akoze ni umufasha wanje rero kurushinga nibaza ko mumuzi amazina yayo ni Daniella Irakoze ako koze nakazina kubuhizi kiwe yishiriyeko ego yishiriyeko abavye bagoshiriyeko nakibikorwa vyanje uya habaranyumva arakumva kandi awushikorana neza kuko iri no mu ntoki ziwe okay by the way nagona baza tiro ni kubeka Daniella akoze kasobanura ikibazo neza cyane mu bakubwa canke bose bo mu Burundi kubera iki Daniella akoze yani ikintu cyari cha special obonye muri Daniella akoze uvuga ati nganya no my god ndacitse pe Daniella akoze ndamukunda Daniella akoze ni guyanje arabizi tuzinanye uri guyanje ati uri guyiwe yes wow Daniella akoze kubera ikintu yari yiteze kino ganiro yari yiteze yo gishu kwere waye noke no mwita kibasumba kubera ko yashoboye gukora ivyo abandi bose batakoze yashoboye gushitsa isezerano ryananiye gushitsa kuri benshi iyo mvuze ati hari ivyo yakoze abantu benshi batakoze ndavuga reka mfatire no kuba ex sherideka uwo mwana aza kubahereza make ndazitanga mubazanye yego donc mu bagenzi mu ba ex hari ibintu bibiri yakoze atanumwigeze agikora so niyo mpamvu namugize amahitamo yanje kugeza ku rupfu ivyo bibaniro rero bibiri uzobigira ibanga gushika kuri yani gwa rupfu ruzobatandukanya canke twobimenya kugira ngo jise tumenye why Enoch kimwe no kivuga ikindi naco nawe ntacadi no kimubwira mu gutwi sawa tubwira ico kimwe okay kimwe niwe yashoboye kunyambika impeta zibiri naho ndi munigeze anyambika impeta donc yarabimbwira twarakundanye n'abatipe bakatubwira ati tuzokora mariage tuzovyara abana bangana guca tuzobita uku mugabo vyaherera mu majambo ariko wewe yabishize mu bikorwa kandi kwambara impeta zibiri nk'uku ntabwo bikunda kwambara bose ndazi ko ari abakobwa baba UI usanga bakunda kwambara impeta mugabo ntashobora kwambara zibiri guca so rero ico ni kimwe yakoze gitandukanye n'abandi ikindi reka ndakivugire mu gutwi ndazi nakivuge bakoze asegameza nakivuge nakivuge kandi atubeshe uco tubwira ko yatubeshe okay Daniella akoze umaze kuvuga jitse nyine yuko ari abantu benshi babo usanga nyine mu ba ex bawe wenda bagusezera ati yani tuzogira wedding zo kwambika impeta ariko ivyo ni babikore ndizera nawe nyine muri ayo majambo yaje yavuga byagufasha igihe kingana gute kugira ngo wizere yuko ivyakubwira arivyo wavyize ariko azishizemwo canke hari harageze igihe uvyizera ataranaze gushiramo burya ndakubwire ibintu vyacu ni birebire kugira ngo hagere etape yo kunyambika impeta thank you reka duhere ku ntango ivyo birebire bifise intango twagiye rero abanza babwiye n'ingene yabanje nkubita ipoto kwa tanga mic kwa mutamu okay Enoch Daniella akoze wahuye nawe byari ku munsi wa mbere cyangwa mwahuriye hehe yani kugira ngo ugende umusatire byakugendekeye gute aho bwazobanza nashimenje nabanje kumwiza studio 2018 munsi wa mbere yinje studio muri studio yiwanje 2018 muga studio ko muri kwintereko mbega
ora muri etage we Okay. Etage zimbaho. Ni etage. nagutanguje kwinjira Okay, bede ucuramubona Daniella koze usanga afise impano myiza agaze fresh ucuramwataka. Umunsi wa mbere ndamubona 2018 Yeah. yarafise agapara abasha akaordine ndibuka n'ingene yari yambaye 2018 hari kera urabyumva. Yeah. Aza kuririmba niyo ndirimbo ntiyanasohose. Yeah. Iyo ndirimbo Wayikoze nabi nabumenye wari ufise. Yep. Turakorana ndamubonye umunsi wa mbere nikashiduka kabisa. Ndavuga ati taha uyu onye. Simbona ngiye kumuronka. Yeah. Ego. Nabyo wari wibuka ndabizi. Nabyo wari wibuka. Umunsi wa mbere nashidutse vraiment. Yeah. 2018 none ari nkeza Humanité Générale. Okay. Turabonana ndamukorera indirimbo atekereje cyane intama kumbe simenye ka uratekereje Kumbe Daniella koze ntagatekereje aratekereje ntwari yanyu muko murayumva ego right aratekereje yeah 2018 ndasekura ijambo twakoresha ubu telefone bw'ubuhinda butonya ego byuka message nakanyishura nawe yabisa telefone y'agahinda gatonya ego ico gihe behajya banyishuye gute warabyanze Nabwiye ngo afise uyundi. aha yambwiye ngo mfise uyundi ngo rindira duhebane uzoje ndakubwiye tuba abagenzi kwa ibintu nk'ibyo yabaje kubya tirinda ko duhebane yarafite plan yarabitegura okay yarabitegura yeah ico gihe muca mu bagenzi 2019 turapoterana kumbe wabatuyigiriye mbe kwishuri turapoterana umwaka wose ushikaraho ngiriye muri Bantu Boy maze yo ko nagiye muri Bantu Boy 2020 yeah nkishikayo cyo ndamubona ahantu nagiye kuri diplome y'umuntu aca tuhurirayo cyo turabona kandi cyo duhana nimero kandi cyo turakomeza. Wow. Ubwo umaze guhurira ahantu yari yagiye unga kandi aragweriza nimero yani yaciye ninda yari yahinduye nimero gatemwe bw'ibabiri Wese delta tutakaranye. Mwashe mugura izindi zishasha. Sinzi yabyageze. Kuntu usanga wahinduye telefone swat. Ndavyibuka neza mugabo. Okay, nimba warahinduye telefone ariko carte SIM ukaba warayigumanye yagusavye washumugiye ati muba bagenzi. Umaze kumuba bagenzi niko tutafashe nimero kandi wari umaze gupanga yuko webanye n'uyu uwe usufatana na Enoch. Oya Stone hinge kwanza ndakubwira ikintu kimwe. Ariko arababesha. Tubwire kuri Daniella koze. Jewe namubwiye uko ati ndindira duhebane niwo turi kumwe nashatse kumwikura. Ashaka kumwikura. Kandi mwakomeje kuvugana ubu buryo ndabwira ati we gusa tuba abagenzi isanzwe. Turaba abagenzi ico gihe twahuriye kuri graduation. Je nari umujournalist naragiye gukora ikiganiro. Nawe yari yagiye mengo kuraba umugenzi wiwe yari ya graduating. Bon, duhana rero amanimero gushasha. Duhanya amanimero gushasha. Va swambanye turazura urama yambe. Aje ariko shikira Enoch. Reka je ndabivuge je ndabyibuka. Isezerano. Mahego. Okay. Hama ico gihe duhanye nimero gushasha. Ndibuka yarandondeye mu nyuma turaganira. Ushaka kubivuga basi. Bon, twarashoye kuganira, turaganira ibintu byinshi. Tukaguma tuyaga cyane kuko ico gihe twaronse ama WhatsApp. Hama umunsi umwe rero arambye ati ndakeneye ko tuyaga turi kumwe. Tuvugane, ndavuga nta kibazo. Mugabo nkaguma ndamukwepa. Ko nari nibuka ico nari naramubwiye muga nkavugane oya. Jesi shaka. Umunsi umwe rero ndavuga nti azobona ko ngara reka ngende. Ibaze uretse gato tukiri ngaho nyene. Wewe uri umujournalist atari wo kuri RTN. Wewe akora muri Bantu Boy. Ukiyumvisha ko ari wari kumugarako. Bon, si kwa kumugarako basi hari ukuntu ingeso turafise ingeso bakobwa. Okay. Donc abakobwa mwumvireyo namwe bo bakobwa shawe. Sindi umukobwa. Oya ndiko ndababwira abana bace bumvira. Bari abakobwa. Umuntu ashobora kurondera ukabona ngo umugarako nyine biratesa. Okay. Babitesa mwumva bitesa. Biratesa.
bigaca birangira abantu basaziye iwabo ngo Imana yarabibagiye ibatesa bagoma batesa twakomeje bon ico gihe nyene urumva sinari bwakure mu mutwe bon ico gihe rero haragira igihe turavugana arandraga ndibuka ndantu yanjanye kweri hari akajarde amasaha birataremera ibishireko ego amasaha birataremera Dezera yikomeje yagutwe kuri jardin umve nagiye kumusororera arigirisha ngo yanga dufatike ngo yanga ngo pira kuyaja ni wari ushaka kunurya nari impari kagende Daniela nukunurya cha wari utesa kwere Dezere aza kwemera niranze ngira nitahira yo baza rero ingene byagenze ahunze 11 jours ngo ndayivuyemo 11 jours yavuye ngaho yemeye ego après 11 jours sinzi ikintu twapfuye ngo burya ka message ngo ndabihagarikije ngo atanukwezi kumwe kurahera 11 jours ngo ndabihagarikije wanyoye uragize no paranga ndasara ati wewe urampora ubusa kumbe baduteranije we kandi unasanga umuntu yamateranije n'ubunya ukiganira na nawe bivuge ibaze muri 11 jours frère kandi ibaze kwanza umwaka ibintu gihe wari wapanze ninarekana n'uyu unya nzokunda nawe bigutwara umwaka wose muciye muhura nawe acha kudragura byemeye hanyuma imbaraga zose mwakoresheje yani afikira cy'umwaka wose mugaca muzitesha ugashaka kuzitesha agaciro mu minsi 11 yamwereze Mike ya Daniela tubwire tubwire bo ico gihe yaraguhatirije yarashize pistole ku mwoko kugira ngo uvuga ati sawa nanje ndagukunda ico gihe ndibuka ko nari maze iminsi navuye mu bintu by'urukundo kuko nari nababaye ariko burya uraze yuko iyo umuntu agonzwe n'umuduga ambulance ari mutwara kwa muganga yani wowe waciye wumva neza rero yuko amakosa yo ba ex bawe uba ugomba kuyahora enoke nkaho umengo niwe yarahari ufet nari nishizemo ndavuga nti ubu je nta rukundo mfise ndabishira no mu bwonko ndavuga nti no je nta rukundo mfise kuko numva nyine atago mfise hama tumaze gukundana iyo minsi 11 hari ikintu cahabaye abagenzi reka tukivuge tugisere kubera ko Daniela koze ubunya muri vyitegerezo by'abantu benshi kubera ko kugene wabivuze izi meta zibiri ntabwo byagwa bose kandi ugasanga rero ari ibibazo bimwe musanga bigenda biba mu bajene baba batabasha gutahora ubu sibura tuvuga ati umuntu yaje arambira ati kunuku ujya mu tipu kunuku kujya kuvuga kuvuga nyene tubivuge kugira ngo nabo nyene umuntu afise gahunda yo kumarana n'umukozi w'imisi 11 abihebe ndavuga okay ico gihe umugenzi wanje arambwira ati vraiment Daniela yaramubonye ko narambwira ati ndafise umutipe turi kumwe ko yarazi ko ndi single ndabwira ati ubu rero ndafise umutipe turi kumwe uzomubona ico gihe yansanze ku kazi yakubonye hama aragenda atashe arambwira Daniela urakomeye neza wowe urumva mu mutwe ari sawa ndambwira kubera iki gusa ujya mutipe n'umukundanye intego nimuberanye Mana nana gato nana umuhuriye rero arambwira ibintu byinshi numva birancanze mu mutwe rero igihe kimwe sinzi iyo byavuye cambona ibintu bimwe nashoboye kuvuga rero bica biranshavuza aho ukivuze ko ubatera amakenga urumva kuko rwaye nayerekana kubika ikintu kimwe bare uyu munsi nta kira kimwe kiza kubihindura kubera ko ubunya murabana urumva cyo kintu warabonye utigeze ukunda ico gihe niyo mpamvu uyu munsi mubana nakuvanye ngata bivuze donc ico gihe nabonye conversation y'uwo muntu nawe mbona bariko baramvuga cane kuko ico gihe nariko ndaronderwa n'umu ex wanje cane yakarandondera cane mu gihe nanje iriya mbabaje navuga nti ntidushobora gusubirana rero akaguma yensista yibaza ngo tuzosubirana kuko uwo muntu yamubwira ati jewe ndafise mu maboko je ndabishatse barashobora gusubirana
kandi ndabishatse wewe murashobora gusubirana umva ni nkaho yari afite ubuzima bwanje mu maboko yiwe mugabo siko byari bimeze je nafashe ingingo muri jewe hama ico gihe mbona conversation mbona bamvuze cyane nimva ndabona umengo nta cizera mfitiye cyane mbishavu ndabihenda mbwane ubu rero jewe nawe bihagarare ico gihe birahagarara kweri birakomeye nyine baraduteranije nabivuze kuko donc narakira amajambo batambuka nabi ndetse nasa nabi niba manana nango yambaye najya begwa kikoko ndabageze koko yamari umukunzi wanjaje nkabona atanga kumurabisha nyene ibinuze by'ibisazi cyane urumva ico gihe rero turapoterana kandi turaburana acarambloka ambloka kuri Facebook ambloka kuri WhatsApp mumere mic yego nabivuge neza yego ako arabigishija kuko uyu mujama mudamu wanje yamye akunda abantu batipe barebare sasa yo tweti oya reka yego yamye akunda batipe barebare kandi ibiganiro byo n'abagenzi biwe bara batipe barebare abantu rero bagufire turagowe cameraman uri muremure ko namubaze ko amajwi arimo yaba abatipe bagufire rero nta mahirwe twari dufise kuri we bihajya byagenze gwitwinyemere kandi mugufi kana nivugite akarabivuga nabi ofete jewe muri guzanje jewe narakunda abatipe barebare ukuntu wibwira pana muri guza ukuntu wibwira yuko ari guza niyumvira ko ari guzanje narakunda umuhungu muremure wa mundi muri kumwe muravye guca gati wow romp nkumva umengo niwe dukwiranye dusohotse mugabo hamwe rero n'abagenzi banje bari babizi ndetse no muhira bari babizi kuko hari ahantu nza kugera uraza gutahura ico gihe abagenzi banje bambwira none uyu ni wa mutipe muremure waratubwira wowe ntuzi ko abaguya bari abatipe barebare umva umengo ibintu bako barambwirana ni nivyo kandisha nzoronka uwundi muremure batipe barebare barahari ibiki n'ibiki mugabo burya nasanze ikintu Imana yateguye kuva kera wowe umwana w'umuntu naho wogira gute ivyumviro by'abantu manura abakobwa hari igihe uvuga nti jewe ntarose umuntu ameze guca sinshobora kurongorwa canke ntidushobora gukundana ukibagira yuko muri abo bare kuko jewe nakundana n'abatipe barebare gusa mugabo mu batipe barebare bose twakundanye nta numwe yashoboye kunyambika impeta nta numwe yabaye serieux par contre nsanga abatipe barebare kenshi ntibari serieux arakoze kudutukiramwo abatipe barebare rimumbone nabi canke mu nyumve nabi kubera ko bazere ikibazo ngaha Daniel bakoze wakabona isubiye kandi ugura n'umutipe muremure ari se yawe bisigura ati rero nitugitangura iganiro Enoch yavuze ati yani uri gu iyo kurumva kuko wewe nagwegeza avuga ati jewe ni gu yanje numukobwa azameze ukunuku nyine hariho mentalite z'abakobwa dufise twishiriho amalimite none nivyo nko ku bantu basenga baravyemerewe ni ibintu biri mu muntu ni kamere y'umuntu ari abantu baba bararemwe n'Imana n'abandi baremwe na Satani niyo ngorane rero tudatahura kumenya ngo uyu muntu nimba ameze guca sije namugize uko kandi siwe yigize uko ni Imana yamuremye rero nimba Imana yaramuremye wowe umwanka gute nkande urafise uburenganzira bwo kumwanka Jewe kuko ico gihe nariyumvisha neza ko je ntegeza gutorwa n'umutipe muremure na mama yarabizi aho muri famille bose bari babizi ko je nkunda abatipe barebare haleluya urumva rero ico gihe ko nabwo ari komana duhagarare turabe duhagarare nanavyo n'uburebure exact duhagarare turabe uburebure ndabusurorera duhagarare turabe Numbe natuhagarare mudadwe ega n'ubiraboneka kuba numva abantu bapimye uburebure ngabo kandi mwicaye ahantu hangana n'uburebure sinabugusumbye ivyo bintu myihaye mutipe muremure vyemere rero ikintu kimwe cyasanga
kuko njyewe narafise good z'abantu nkunda umva icambere nararaba uburebure ikindi naco nararaba umuntu ashobora kuntahura muri tala zanje ko je ndo muririmbyi naho wogira gute sinshobora kubiheba naho benshi bariko barambwira ngo muri no minsi ngo sindiko ndakora ariko kuko birahari kandi byinshi biri mu gikoni ndetse no muri no dunyene turimwe ari kuko tugiye kurekura ndi kumwe n'umugabo wanje exactly ibyo turacitetse ndavuga nti mbo pa apart yukuba muremure shaka umuntu ntahura mu ngabire zanje atari wa mugabo tutoshika mu nzu atangure komboza ibikorwa by'Imana muri abo barebare ndabonye benshi nagenda bibona ntibaha agaciro impano yanje ndamubwira nti mfise gahunda yo kugenda mu bikorwa ibyo bintu byawe bigutesha umwanya bikubuze gukora none nk'ubugiye mu rugo urabona uzi uronka umwanya w'urugo uronka umwanya w'umugabo uronka umwanya w'abana n'ibyo bintu byawe nkaca mbona uyu muntu si uyu wanje vamo uyu yabagiye kuko mbonye gusa ko udanshigikiye ingabire zanje naba ndagusezere wafuma buri ibindi byose mugabo unshigikire mu ngabire zanje rero ikindi kintu naco nakunda gushika n'uyu munsi je ndakunda Keya n'umugabo wanje arabizi ndakunda Keya tellement sinzi rero nsanga ivyo byose navuze Keya kuntahura n'umuntu afite umutima mwiza nukuri nasanze rero atandukanye n'abantu bose tuba twarakundanye ni mu nyuma ndavuga nti nukuri uyu mutipe no mwitesha nta wundi mutipe none satukire nganya kiro kintu gikwivuga yani nk'umufana ko araraba anya waramusavye imbabazi rero ego naramusavye imbabazi sheje nasubye mumere Mike mutama yaragusavye imbabazi ukuntu yatumye akuzana mu rukundo mu minsi 11 agaca abanza kwanza agaca bihagarika nareko babesha kubera reka kurindira mfuje kamaze kudutera ego naramusabye umwanya kenshi tubona ndamwisigure ndamwereke conversation ndamwereke ko je ntari biki mugabo umuntu aramubabariye kabisa ntangorane ico gihe turahana program arayima kumbajeje kuntuka ambana ankomeshe sawa sawa avuga ati ahubwo mvi nyuma neza kandi ngara naririmba gospel imve mutumishi wa Mungu manzurindire unahure ico gihe nari nashavuye vraiment yari yanshavuje mu vyumviro vyanje nabona ko yashavuje mugabo undi nta kosa yari afise vraiment nta kosa yari afise ni hahandi iyo ikosa ribaye no hanura n'abantu bubatse canke abantu bakundana iyo habaye ikosa kanaka ubonye ku muntu muri kumwe nimwicare hasi muganira iryo kosa rero sinigeze ndamuha umwanya wo kumwumviriza nishinze gusa amajambo nagiye mbwirwa n'abantu Burya wibaza ko ari cone je ivyo numvise ntabwo ahubwo yuko wabwirwa na amajambo wabwirwa n'abantu ni ya maturity yawe wari wishizemo umuntu wowe ukeneye niyo mpamvu umuntu akubwikira cyangwa ati yes of course oh my goodness nafashe n'ibiki kwanje bijya bintu twiremamwo ibintu abantu biremamwe indani bacyumvisha ati kiro kidahari ntabwo ushobora kuzoba rero ico gihe duhana gahunda kugira ngo ngende tubiregularize wewe yibaza ngo dusabane pardon ansobanurira ibintu uko byagiye bigenda nanje muri jewe mfise gahunda bwo kumubwira nti umviriza naho uzombone nk'umwasi wawe uzombone nkaho tutigeze kumenyana uwo munsi turagenda twari guhurira kuri ni Wewe mva kwa grand frère tugenda ariko yanterefunye ndi kwa grand frère nawe yamaze kuhashika fata moto ndaza telefone umutipe nkumva telefone kumbe ayashe sinari bwave muri liste noire nkamutelefona nkumva ni pasa kuri WhatsApp namutelefona ntiyitabe ndavuga ubu rero jaje kumpangayikisha ngahamagarare ngaha ngume nanamye ngaho numva ishavu noneho riraduze iyo yari kuza muri uwo mwanya sinzi ikintu cari kuba Imana ikirabikora ndarindira 30 minutes ari muri ni Wewe ndi hanze na telefone umuntu namubuze ndatelefona pili sanzwe isona occupe kuri WhatsApp nkabona ari online na mutelefona ntiyitabe namwandikira nkabona ntaheka arasoma message ndavuga uyu mutipe rero aje kunkomesha jewe barankomesha narakuze nari numva umengo mfise ishavu sinzi byari ibyo kumbe ni Imana yashatse kugira ntitubonane kuko umunsi yo twari kubonana byari kuba bibi ico gihe ca ndigumura ca ndataha hajya ngitashe acara telefona kutarashika uri he umva we yashaka kumbaza uri hehe ko ntarakubona mbonye apere yiwe ca ndazimya kwanda ndashira muri mode avion kadege candigira muhira ndashavura mwijiro niho nayikuramo
ndambwira nti urushoje kunyemarika hanze umwanya ugana guca nka gutelefona kumva hashize muri sena arambwira ingene yarasiguriye nyene ingene vyagenze numva nyene biratavya si sawa ico gihe sintwasha kuvugana rero igihe kimwe umva Imana irakinze ko tubonana kuko vyari kuba bibi igihe kimwe rero nca muri jewe numva ashaka gukora indirimbo ya live narose umuntu andihira studio indirimbo ya live ndiyumvira ahantu nokorera indirimbo ya live nkaraba mu bantu mu producteur endi nkabona umengo wapi camvuga Enos muri Band Boy niyo nkora indirimbo nkavuga rero barashoboka ko ndumu ex wiwe antuka yaravyibagiye ego bivuga ibisirure n'ibisanzwe oya ego ico gihe ndamurondera ku telefone kuko ico gihe menga yari yamaze kundebloka igitangaje muri iyo minsi yose yari yamblotse nsohoye indirimbo yabambere kwishira kuri station narumva babimbwiye ngo yagushitse kuri station aho yaramblotse nkavuga none abikorera iki sawa burese gato kwa tukire ngaho nyene umuntu aragupostinze ariko aragusapotinga utabizi ukibaza ngo yabikoreye iki uyu muntu nk'uyo yabatandukanye cyane n'ujya muntu abakoze kugira ngo ubone yuko yabikoze no basi oye je nariyumvira marike utama mwe uyu je namublotse kuva ku mapage yose kwa ngo umuntu jewe uyu muntu bemaje uko jewe guys je nafise ndemu nyinshi zinyiruka inyuma yego vraiment sinokubesha kandi zimesuye kwese nkubesha ntumbe yivugisha ibi uri guyiwe sasa rero ico kindi bati umuntu je ari karansuzugura onze jour ntakama ngirante ndafata ndabloka ama Instagram Facebook hose na didezabona no kuri YouTube hose no kuri YouTube ndidezabona hose ndakubina blog mugabo namba nshaka atera imbere ko nabona kapise impano bo narabona abo intuze nyaso indirimbo narazibona hirya teyamo hirya so hirya teyamo twavugana nahe naramublot naramuposta ashaka kuri stati nkashira nkambo na posta hose kuri ntuze WhatsApp zibiri igihe kimwe ico gihe yavuga ngo aze gukwaje gukora indirimbo yaranyotewe kwese no kubesha manzi urindire yarantelefone rya mbere sinamwitaba ego naje naragafyonze yarantelefone sinamwitaba arandika mara insome ntarasoma message kandi ndayibona uko tuwe banza utekane banza ushira ibenge hasi kwanza mbo munyuma ndamurombo arantelefone ati nditaba ndi excuse mbabarira iki message mbo ibintu nk'ivyo nyene araza turakora narashimana iyo ndirimbo ntiyanasohoka uwo munsi nyene ndavyura ibiganiro biragenda neza turakundana urumva rero uyu ababwire neza idonido ngene byagiye biragenda bikurikirana urukundo ni waruzi neza exactly rero iyo amaze kuza gukora iyo song mwaciye musuye kandi murayaga donc umunsi ngenda gukora indirimbo naragiye turavugana prix arambwira sanga afise amahera make par rapport yayo bariha muri studio arambwira ati basi ayufise yame nzoca ndakongerereza ndavuga umutima arakomeye nigere namushavuje aranyongerereje wari umaze kubitahura yuko ari uwo mushavuje yego munyuma narabitahuye imbere yaho mukuru wanje aca aravyara abyaye turaja mu bitaro bisanzwe araza kumuraba hanyuma ejo nca ndapostinga kuno abakobwa dupostinga ibintu postinga ibirato twarashavurira nini tuvugana mugabo ico gihe yari yamaze kundebloka nca postinga ibirato ndavuga nti aha nta muntu yo kwiyumvira akangurira kano kana akibona stati mengo yabaye wa mbere yabonye stati acambaza nangahe ndambwira ni 40,000 ngo mpari mikashi yawe sa ndavuga uyu mungu arakomeye nivume ngo ntivyumvikana ndavuga nto apana vyo kuvuga ngo nzu yaguheje aho nyene se ndamana imikashi aho nyene mbona vous avez des nivume ngo
uyu mungu arancanze numva mu mutwe ndavuga uyu muntu arabaho umuntu je nakoreye nabona ko nyine mu nyuma naratahuye ko namushavuje namubabaje umuntu nakoreye ibi byose akaba ashobora kungurira ikintu nk'iki kivara amahera nanje kubw'ibyo nca ndazinduka kare no mu ruvumera ndagura vya birato nk'ibigura ndamufotorera nabigutse kugira ntabone ko namubeshe ndamushimira birahera bimaze kugenda uko nkabona umutiba ama-action menshi umva cara anyongerereje amera muri studio andiye ivyo birato ibiki mbona umengo bibaye vyinshi no kwa grand frère wanje kandi waje kuraba grand frère kubera jewe ndi sûr ega yaragukunda none nabwo uravyumva n'ubu ariko nawe vyemere ko aje kw'indirimbo kugira umboneremwo oya jewe naje numva muri jewe shaka gusohora indirimbo nziza ariko rero ibiri muri wewe navyo vyari vyumva juste nyene bigomba gukorerwa ahantu Enoke ari I don't know nyene nce ndagenda muri studio umunsi wa mbere ndataha twavuganye birebire umunsi wa kabiri rero nsubira ngiye kwinjiza amajwi twicara turaganira man bitanga ibintu by'amarira dutangura kwiyumvira ibintu byacu ingene byagenze ndamusobanurira ingene byagenze ndabanasobanurira ingene byagenze ntangura kurira ndarira muri studio ndasubira ndarira birakomera mu nyuma turiko turaganira tukiraho kwanza umaze kumenya yari kumusobanurira nagagusobanurira muza gusanga vyanga yani hari umundi muntu hagati yayo yes uyu muntu hagati yayo mwaragiye mubwiye ati mbega mbwira wa musi ujya avuze ngo Daniella koze yagize iki par contre yaraje kudusaba ikigongo aha zaraheze all right muri ico kiyago twagiranye cyasanga ncagihe namubwira nti ndafise umutipe dukundana tumva yarabonye ko ntafadika aja gukundana n'undi mukobwa ategura mariage yiwe kuba le 10 décembre nanje mariage nanje umutipe twari turi kumwe twari twateguye mariage nateguye mariage arabacangishije we Mike ego uravuga ibintu neza we wanyoye ibiki bana ntababeje urumva ari bo anyibukije ico gihe duhura nuko dusubiye inyuma gato oya naribi you take your time duhura kuri yo diplome ego cyari kiyagiye nyene kije duhura kuri diplome hari 2020 je nari mfise mariage wundi mukobwa 2021 décembre le 10 nawe kumbere yapanze mariage 2021 décembre le 18 umva twari dutandukanije indwi imwe je nagira mariage mu ndwi imwe mwikurike nahagira mariage oh my god why romance nanubwo mwana avugana ariko muza gusanga yani wedding zazobera umwaka umwe ukwezi kumwe different gutsa day nyene aci indwi imwe yonyene jewe birapfa nawe birapfa rero niho haca ntiriyo histoire tumaze gusubirana rero ngaho muri studio niho haca ntiriyo histoire rero yose arambye ingero yimeze tiburya nifise nanje mariage kiriyagiye no ex naje naje tikubera umugambi w'Imana exactly igote kare dukomeze rero mbare tuwe dufise intaye Imana yafise ukuntu yabigenjeje yego wow sindaheta komeza take your time iyi ni TV yawe wana rero ego umva yateguye mariage le 10 décembre nanje ndafise le 18 umva haca mwindwi afise mu diaspora chawi yarafise wowe yarafise mu diaspora je apana jewe yari ngaha mu kinama wamuhevye kwera ivyo yari yakoze kugira ngo wamuhevye kwera uko nyene iga n'ubu nyene kishe none mite nawe yamuhevye kuko ari wowe wamuhevye atari kira kimwe yakoze eka tubitegura okay bitegura bon ivyo bica birapfa ico dusanga rero ntawe uzi impamvu vy'iwawe vyarapfuye nanje vyanje vyarapfuye guhera ngaho turasubirana turavuga nti rero aha riri ikintu gihari twubaka inkenge ku buryo ata kintu na kimwe gishobora kutuzibirira turakundana ico gihe arankora indirimbo yanje no kugira ico kuva ico gihe nararishe n'amahera muga indirimbo yanje ntibarayima kandi narayirishe mu nyuma nakoze izindi ndirimbo niwe ariko arankorera indirimbo zirasohoka mugabe iyo ndirimbo n'ubu narayinsohorera sinzi ncakeneye
ibyo yizoja komande ah ariko ntubigumu urakoze Yeah. urumva rero Yeah. nashaka mvuge nti urukundo rwacu twebwe hariho abantu babibonye dusohoye save the date bibaza ngo nibyo ngaho nyene twatoranye aho nyene kumbe dufise histoire ndende Ndende cyane. hari ibintu byinshi peut-être noba nanibagiye kuko ndazi ko no mu gutegura mariage yacu twarahuye n'intambara benshi bagiye bambwira ngo uteguye mariage wihuta ubwo nta kintu kiri mu nda ahabwira nti ntaco ni muje ngaho muharure muzoharura mariage yacu twayiteguye Novembre 2023 ca dukora mariage le 6 juillet nari kuba nateguye mariage mfise inda nari kuba naravyaye Yeah. ivyo biraja ngaho turavyihorera twahuye n'intambara nyinshi stone twarishe sale twagize iki turahura n'ibintu bibyongera kandi biza kudutandukanya twaramaze iminsi twamaze gusohora save the date twaramaze nk'ikiringo c'indwi tutavugana Yeah. hari ibintu vyari vyahaciye nyine sinobivugira kuri mikro aho urabona reka ndakwiye ikintu kimwe urabona guys ubu unya muri umugore n'umugabo kuko reka nijwe munanizeze yuko kahise kacu ata muntu umwe abagomba kukamura uyu munsi uba utaruhari kiriya gihe nimba ndi uyu munsi yani wowe ugomba kunyakira nyene today krom kuko muca make basiri tuvuge ni like uyu munsi twakaba twazanye na Siserega yanari umuhari nawe yari yambye ati yego just roga nuyivuge ureke Daniella koza ze kuyivugira urabona so rero ikintu gihari cyo nyene nganya guys jewe mugiye kuba inspired kuri twera tugiye kuba fana ahubwo muzushe munakirana na nuze na chano enako nivyo turimo tugomba kubikora yego bravo ari metro gihe turiko turategura mariage yeah. ndashimira Imana abavyeyi banje bamwakiriye neza abo tuvukana bamwakiriye neza ariko abandi abagenzi bamwe muri famiye bambwira ndi Daniel ujya mugabo suyi wawe ntagukwiriye baranciye intege cane barambwiye amajambo menshi ndagwana intambara pe ndagwana ndasubira ndagwana ndavuga no igihe kimwe rero sinzi akantu kabaye twakorofishana ndashavura ndafata ingingo kungira ndamuhebe kuko nari ndemerewe n'ivyo bambwira nawe twashwanye mandurindire sheri meze ndagusavye mandurindire yo ubunya mugenda mufashanya kugira ngo mugende mwuzuza yeah uyu yeah ingingo ziwe zihuta kubera ko yabona batipe bamurondera babanye amafaranga yeah bamwe bafise impangu duga iki kumbe je jama yangu nijanira akabombo mu mufuko nudukiya twishi wabo Two twamuzengereje tubafata ingingo ati je kabisa n'ugiye nafasha ariko rero nyuma yaho baramuciye intege pe yarabimbwira baramuciye intege kabisa baramuciye intege babo ati nukuri nkani wewe uri kwaraba urabona nyine ko dakwiranye kwe ndavuga ati sawa we kora ico umutima wakubwiye apana kora ico je ndakubwiye canke ico umuntu ndakakubwiye wowe wumva ati ukunze urabizi tumanye igihe kirekire cyane uramaze kumenya bikwiye kabisa fata rero ingingo ikwiye ndibuka mu iyo minsi nyene yaratse no kubivamo sinzi mbe warugwaye yatse bazi ko twategura mariage ko yagira bivemo haramaze nk'ukwezi kwaraheze tavugana neza aranavuga ati mariage ndayihagaritse ico gihe no muhira narababwiye ati mariage nayihebye ndababwira ba mama ati mariage nayihebye ndamubwira grand frère mariage nayihebye nabivuyemo mugabo wewe sinabibwaye mubwire mugabo nitwavugana gusa barabimubwira grand frère wanje baravugana barabagenzi barakoraborana umva ivyo ndababwiye baca babimushira barabikubwiye ko wabimenye gute baravyereka niyemera amavuta ya rambe ico gihe muhira ndababwira ni jewe mariage ndayihagaritse muri famille ndababwira mariage yahagaritse
bamwe bararyohewe wow mbona gufasha ingengo neza ndavuga nti okay nkoze ikintu ndicara ati ndiyumvira iki kintu nkoze gitumye abantu bamwe baryoherwa abandi kibababaza eske nje muri side yandi nje kubabaye canke nje kunezerewe mugabo ngaho nkaguma nishigikira mugabo hari indoto nagize izo ndoto ndibuka twari kuvuga na vendredi kugira ngo dusezerane neza mu mahoro atangorane ihari ndamubwire nti sorry Imana kumbure ntiyashatse ko tubana hari hasigaye twamaze kuriha sale twahejeje ibintu byinshi twamaze kuri eglise barabizi baramaze kutwerekana imbere y'ishengero ico gihe rero nari Ngozi twari kubona na vendredi lundi ca ndamanuka ndumva imaze kurota izo ndoto nazirose dimanche ndavuga nti sinshobora kurindira vendredi kwigera ndamubwira ntumviriza gahunda ya vendredi nsanze mfise ibikorwa vyinshi nzokora imigaro tuzobonane mardi uko bivuze uko byanze ningene wagaye muhe mike nabivuze gute bivuge ngo mfise ibintu byinshi ngo vendredi n'amafyeri menshi bakubwiye mfise ibintu byinshi vendredi ngo tushobora kubona mercredi bikunda ngo nkumva ngo kumbe wabatu yahiye umusazo wona hari mercredi nihenze ndamubwira nti reka tuzobonane mercredi numva ko bitoshobora kungumamwo bivanye n'indoto narose wabivuze urumva ndavuga nti aha sinshobora kurindira vendredi ni kera nkiva muri izo ndoto numva nsubiye kumukunda gushasha ne nafashe decision zo kumuhiba muhira babizi ko na mariage yahagaze byose babihagarikije ibyo ko barategura byose ndamuhamagara mardi umugabo yarankundasha naho byaruko yarankunda vraiment ico gihe acanzanira gift uretse munaguye ikintu warukeneye cari ku mutima mva yarazi ibintu nkunda sanganzaniye gift nanje mva nanje kumubwira ni okay tubabarirane ibintu bibandanye nakundi kuva ico gihe candiga ikintu kidasanzwe ndavuga ni iyo umuntu ari mu mahitamwo arahura n'intambara nyinshi cyane kuri twaragwanyijwe naraciwe intege n'abantu benshi abagenzi baramvuze naka nibo yamvuze nkumva ibintu yamvuze nka busani oh my god mariage yanje abagenzi benshi nibaje bitwaza ngo sinabaha invitation kubera kumaramazwa n'ivyo bavuze bari bafise isoni kumaramazwa n'ivyo bari bavuze bamvuze hirya no hino nkavyumva nkabimenya baramvuga amajambo menshi abandi barambwira wuzicwa n'inzara abaproducteur n'amahira bafise kuko naronderwa n'abatipe bafise imiduga naronderwa n'abadiaspora naronderwa n'abantu bifashe n'urya mungu wamukundiye iki ibintu vyinshi nkumva ndaremere muganda avuga nti no ndafashe ingingo hamwe n'indoto n'icimana imbwiye none barakora vyibushe cyane gose kandi bakozi basenga mira twasenga hanya twahaze kino gihano twayikoze yani uvyube ko duhaze cyasanga ikintu Imana yateguye kuko jewe iyo mariage nari nateguye bwa mbere ni ibintu bon ndobo arigenda byimvira ndavuga nti Imana ni hatari hari igihe umukobwa ashobora kuvuga ati canke umungu n'umukobwa bakagira confirmation kamenya ati uyu muntu n'umugabo wanje cyangwa wazi uwo mugore wanje ni ngombwa Imana yarabimbwiye ico gihe Imana yarambwiye umutipe twari turi kumwe ndaronka confirmation neza ko ari uwi wanje bien mugabo kuntu byaje guhinduka byantangaje nasanze kwa kundi Mose Imana yamubwira agenda kuri Abisirayeli kwa Farao Imana yamuhaye isezerano ngirambwire uce mwihana uce ego ngirambwire abantu afite bahagarara ngo urumva ngo ico Imana yavuze ngo ni gihera ico kintu Imana yari yakivuze yuko uzobana n'uwo mugabo ego Imana rero yabimbwiye nawe yarabimubwiye twaronka confirm igero hino kumva umuntu arakubwiye iki nanje nkabibona no mu ndoto kuko je kenshi ndose ikintu kenshi kiraba vraiment nkabona ati uyu n'uyu wanje ico gihe turatandukana ndavuga Imana nene wa Mana warambesha ibintu wavuze n'isi byari ibyo cansanga kumbe Mose icatumye adashika muri Kanani Imana ariwe yari yahaye kurongora Abisirayeli kubakurayo n'ibitangaza yamukoresheje mugabo birangira habonesheje amaso mugabo ntiyashikana y'amaguru sanga isezerano rashobora kufisa isezerano ry'Imana utaribereye maso ngo ugitondere
ndapfa nicari gutuma Mose adashika Kanani kandi Imana yari yamukuye hariya mu bugaragwa muri Egiputa. So mpanura abakobwa bariko barankurikirana muri kano kanya urashobora kuba washiriho limite atari umugabo ameze uko atafise ibinibi abatipe barebare burya ushaka kuronka umutipe muremure nukuri genda mu baservere benshi ni barebare noneho nta muservere ndabona mu genda mu kabari baruzi kuzi nyene ndikunda vuga ofite hariho umuntu ashobora kuba afise mind nk'izi wanje exactly ego barahari ni benshi koze urazi inkuru ya Yeriko ego burya ngo abisirayeli bazungurutse Yeriko inshuro ndwi uyereza uburemere bungana gute Yeriko cari ikigo c'umuntu canke cari igihugu cari gisagara Yeriko cari gisagara ibaze rero kuzunguruka igisagara ca Bujumbura cose inshuro ndwi ukizunguruka imisi ngaha inshuro ya mbere taro ifata imisi ngana gute kuko abantu benshi bazi yuko gusa bazungurutse gusa imisi yani mengo ni inzu inshuro ndwi Imana ikikora ibitangaza ariko nibaharura exactly yani iyo nshuro imwe kugira ngo bayirangize bagiye urugendo rungana gute sasa rero guys ngaboro so nyene nka student CC turi yaje yavuga ijambo ry'umuzuzu kubahereza akazi yani muri system yani ya couple kuko nimba mwarawe n'ivyago rero nimwibaze ngo abantu bagiye babacinege yuko bazosha babireka ahubwo right now niko rugunagamba gwa mbere ugiye kugira kuko ukora gospel umugabo warakwishimira uramwishimira kandi igihe cyose abantu benshi ntabwo bakunda abantu babishimanye bazokora vyinshi kugira ngo nizere rero ko izo vyago vyose mwagiye muhura navyo mudamu vyagukomeje bingana gute Ona urukundo naho hora n'ibintu bimeze gute urukundo guma rutsinda exactly urukundo guma rutsinda jewe ntaco byantwara ko naramukunda kandi cane nagomba ndamwereka ati ibintu abantu baravuga abantu nuko abantu ntibisi beza muga ntavyumve yaragifise amaraso ashushe abaze kwegera twebwe twa twarakamiritse ikintu navuze okay jera nkunda urukundo rwa vrai apana bya bindi by'abakungu bakunda umukobwa kubera ngo ndamubonye ngo afise ibisusu ngo afise ibiki je nta kintu na kimwe narifise cari gutuma nk'umunda ego yari guyawe wari guyiwe okay kuko muri studio babona abakobwa benshi batandukanye barebare beza bafise amahera benshi mugabo impamvu mvuze ni yarankunda urukundo rwa vrai jewe narifuza kuba ninagira urugo nzobe mfise intahe mugabo le type twari kumwe ntabona ko ntahe dufise nitwigira dushwana nta n'umunsi n'umwe twigire dushwana naho naba nabonye ikosa yakoze ryampereramwe nkababara binashya uko nitwigira dushavurirana ngo turashwanya oya twari abamarayika mwako muratakaza umwanya ngo turavyumva nca nsanga ndifuza kumva abandi abantu babubatse bafise inahe twe twaciye muri ibi n'ibi avuga niyo je naciye mu biki nzoshingira inahe iki nzovuga iki kumbe le type ntubone igihe cose yaguma nyiruka inyuma nanje akagiraho agatima kaza le type yarafashe umwanya muremure wo kunsengera niyansengeye wenyine bibaza rero ko aba producteur ngo ari indaya mbaya burya aba producteur barasenga kugira ngo ibikorwa kuko nibo banabahereza izo ndirimbo kugira ngo zisohoke burya kugira ngo utangure kuzumva kuri YouTube wababanje kwanza kuyumvikana mwigisha kobeza amabuye yaransengeye ntiyansengera wenyine boya navyivugira basi mu nyuma yarabimbwiye ndatahura ni kujya agatima kaguma kagaruka si yari jewe yari amasengesho yiwe nukuri yarafashe umwanya wo kunse iyo atari kunsengera je nitwariko je babwiye ngene wasengera uvuge vyose ngene wabikoze uvuge ngene wantangiye ifoto cingize muravyumva yuko Enoch yarasengeye couple yiwe kugeraho jite bashika today yaransengeye ananga kwa pastor wiwe atanga izina ryanje baransengera atanga izina kwa mama wiwe baransengera aho mama we ntanzi arabaha ifoto ati n'uyu de ndamukunda nta wundi mukobwa nkeneye barafata umwanya baransengera amafungo baraja ko barakora we mwenza ko sinahabadi bakozi basenga media ndanera koze si wanyu
ejo rero turamaze twumvise ko kuri iboro by'amanyanganyanga ku mugabo wiyo n'umuhate wose twumva bofe wacu yakoresheje yene uko yange oya jewe twebwe urukundo rwacu twaciye muri byinshi twabonye byinshi uyu munsi nta kintu kimwe coza kidukanga kuko hari abantu benshi baba babibora ati ngo umuhagira nyuma ya fore swanganje zinda byumviye ngahanya kwe abantu benshi babona gusa abantu bambaye impuzu zera ntabwo baba bazi ngwana abantu baba baraguhanye kugira ngo bambare kujya gora akabazo kaje kandi kugira ngo turangize iganiro cyacu mumaze kugira rero mariage kiro kibazo ndakibaza umwe yari muratishura mwese Daniel Kozi niki kintu waje usanze gitandukanye mu kubaka no niki kintu waje usanga gitandukanye uko ugene wavyibaza umaze kubaka guys urugo ruraryoshe kabisa ruraryoshe pe sinababesha iyo wubatse kwanza ubukuze mu mutwe hari ivyiyumviro bikura muri wewe ntubukira umwe mu muri babiri mu mwiteguye no kuzoronka abandi mu myaka iri imbere umva urakura ubufinyi burahagarara umwe bavuga ngo Imana ngehezagira babiri egehezagira babiri mugabo ubufinyi burahagarara ugatanga kwapanuka mu mutwe avuga ati mbega nokora gute kugira ngo nkore ibikenewe byose mu rugo ndinzu marwaye byose rero ikintu nasanze gitandukanye baho ubuzima buryoshe mushigikiranya muremeshanya mu byiza mu bibi sinzi ngene bikubwiye nyene nabishika mu nawo zobimenye urubatse kutatubwiye nako je nkuru yanje yaramwinspiye nuzeye uneka tamita wambaye no umugore wanje je sinize je musanzwe yefise ukune ku rumwana nizere ibintu ukune yabikoze uyo bire twengete je umva je naragiye no muri etat civil twagiye muri etat civil ndishima cyane usanga abantu baba bacitse ndababye none nimba utanezerera uyu mwanya ugiye kubana no muntu ubuzima bwawe bwose uzonezererwa hesha Daniel Kozi nicyo kintu wasanze gitandukanye bitanduka ko ngende wibaza uvuga ati urugo shaka ko bakubwira ngo urugo rumeze uko urugo rumeze ukunya wo maze gushika mu gwi wawe waje gusanga rumeze gute mbo mu rugo ndiko ndakura experience kuko nasanze jewe nkiri muhira hari utuntu twinshi ntakora donc navuga ko nari muri laisser faire donc siniyumvisha je haragira igihe ndiko ndategura mariage nkavuga aha nyene jewe ngira nje kurongorwa aha nyene ndisiho yuko jewe nzoshobora responsabilité z'umugore z'umupfasoni mu rugo ariko uko uba mu kintu niko wiyigisha kukibamwo nasanze urugo icambere nk'umugore ubwirizwa kubaha umugabo wawe utamwubasha umuha agaciro kiwe rwa rukundo bavuga ntabwo uzoronka kandi n'umugabo nyene kujya kuntu basaba ko babubaha utagaragaje urukundo nawe biragoye ko ushobora kubaho bivuga ngo mwese hamwe umwe aravomera uwundi undi akavomera uwundi mwese murakora umwe ntahebera uwundi bisaba ko mwese ko mukora ntimube musiwe wacoyo uko mu kirundi kiri kure mucoyo so apana umujyajya okay baragitahura rero casanga ikintu gitandukanye ubuzima bwo muhira no kuba mu rugo buri responsable ko muhira urataha nimba batetse ushika urya cyangwa utajya ukacusha kuryama mugabo mu rugo ndamenya mbega umugabo wanje n'umusaza gufungurira iki ndamenya mbega impuzu z'umugabo zirameshe mbega ibiki n'ibiki ko harigiye mu rugo petetre nashobora kuvuga ni impuzu zanje nizimeshe nkaraba nk'umuntu ncorera nte uramesera mugabo mu rugo suko ndasanze bitandukanye umugore abakamya go kurandaba narugiye ngo before you rero bisaba uba responsable muhira sinari responsable nukuri je sinari responsable ndabisubiyemo ko je narajahiyo ku madiri ko je naramupambanye kuva kera cyane ejo nzo barishingira intaye ubuzima bwanje nkiri muto umva nari umuntu nkunda gupambana mugashitse muhira nashika muhira narushe nkashika njyama arigiye no kujya najya ariko no munsi my friend ntabwo ari bya bindi uramenya ngo ndumugore simvaho ngiye kare mva narashaka kwivira muhira byo nibazi naho nagiye ariko no munsi ndaenda wapi hata nende kusoko namwambia baba ninaenda kusoko naenda kwemea naenda kuangalia kaka yangu uba responsable
rero biratandukanye no kuba umukobwa. Wow. Yeah. So famille ndabashimiye cyane. Natwe turagushimiye. cyane Mwakoze kutwakira, mwakoze kutugaburira. Namwe mwakoze Niba kubifunga. Yesu arungika abigishwa bababwiye ati nimugenda hano bose bazobakira ngo basabire imigisha. Batazobakira muze muci musokaze mukungura umukungugu. Sa? Jewe. Je n'umukizwa byajazerega. Cyane wose ngera. ndagutumiye je kwizi wanje Iwawe. Iwacu. Yego. I will. je ngenda gutumire Yego. n'aba muri Sengaa media ndashaka kubatumira muzoze gusenga aho je nsengera mushaka umugore mwiza kwa Daniel umuntu azoshaka umugore mwiza nka Enoke abasingo abasingo uko muravyo abasingo bakeneye abagore beza bipfuza bazo ndabereka aho dusengera aho namukuye bazabereka aho namukuye yavuze ngo narasi nafashwa nyo gusenga bazo ndabereka aho namukuye Eglise twagute kumutakura yego ku y'umunani Ibarabara Église de la Repentance 8 Maveni nimero kama ni 16 gutyo mengo ahubwo ni Afrika bundi ni Afrika burimbi kujya muri gutyo okay Église la Repentance. mukeneye umugore mwiza nka Enoke uko mavyumva basingo kumutakura ibarabara muzoze ndabereka aho namukuye inimero 10 na zingahe yapa kabisa muzoze ndabereka aho ndamukuye yego nimuzidoga wo mwipfuza wanse mumukeneye mukamusengera yego aho nye direct wow ama rero ngomba kuba ngiye kubasaba ikintu kimwe ndababwira ikintu kimwe just like icya mbere nasho umunsi muzokreya nuze ndabasabye Filipe kandi musi birenge byanyu umunsi muzokreya channel ya couple muzo dukorabore na sisi kiganiro cya mbere muzo posting muzo mudukorabore na sisi Ibyo turabibemereye. Sivyo sheri. safi yapa hamare cya kabiri Daniella koze wowe wajuva mu muryango iwanyu sivye none keve mu muryango wabo ako right now you got your own family ubunya mufise umuryango wanyu rero mwebwe ku giti cyane papa wawe na mama wawe bafise kubora bari basanzwe babanyemo wenda byakwigishije ukanabyubaha naye noke papa na mama wawe bafise kubora bari babayemo byarakwigishije ukanabyubaha sasa rero yani nka conseil nyene Daniella kozi wewe ntabwo ugiye kubana na papa wawe canke we ntabwo uri mama wawe na Enoke ntabwo ari papa wiwe bisigura ati rero ni Enoke ntazokuba kungene papa wiwe yubatse nawe naguzo kuba kungene mama wawe yubatse so mukeye urugo rwanyu utavuze ati ngo papa wanje na mama wanje kuko igihe bahuye hari kera Android starabaho nugo ubwo mukeye urukundo rwanyu mukeye umuryango wanyu mukeye urugo rwanyu ukuntu mwebwe mubishaka mudateye kopi ko manize ngo uvuga ati iyo ugiye gutera kopi umuntu ngo ubuzima bwiwe usanga ari ibinogo byinshi yagiye asimba wowe umukurikiye ubona asa neza ucugenda ubigwanga so imana bayezagire sana kandi zo bahereza urubyaro ko burya mutegekanya kuzobyara abana bangaye muta oya iryo ni banga ryacu imana izoduha oya sheri umugambi w'Imana ijambo kibavuga ngo mugwire nk'umusenyi wo ku kiyaga Are you serious for that? Serious? Naba besh. Okay, ubwo nyene Imana ugizobareza abana 100 ni sawa. Imana ibayeza. Niba guhe wewe. Naburazo oya je sinzoreza umwana umwe urabizi. So Imana ibayezagire. Ariko hari akantu kamwe nashaka ndangize. Ego shaka. Mvuge akajambo karangiza ikiganiro mugapana wakajambo kanyu. Turafise igikorwa ciza cyane two turategura. Yeah. Muri nondwi nyene muzokibona kandi muzogikunda. Oya reka tuvuge itariki musanze. Ni vendredi. Yego. Itariki zo bari zinga. Vendredi zo bari le 9 le 11. Reka urazi ngene imisi yanyaruka yo ya turafise igikorwa rero ciza cane twakoze rero kizoja ahabona vendredi 18h ndabatumiriye abakunzi ba Daniella kozi batarakora subscribe basimbere kuri channel kugira ngo nicamara kujako bahite babona ka notification hejuru. Alright. Nivyo Imana babona. Daniella kozi ni wowe mazina akoresha kuri YouTube. Ni mwari bwumva aririmba muzomumva ariko araririmba. Wow, ubwo nyene aka surprise ako. Yene. So akapera warabaye. Akaririmba akapera ya warabaye.
cyari cyacitse imiryango Oya, tuzokora ikindi gihe kuko biracyari byinshi ga tuzokora ngo murimba kapera just lawe barangiza kurimba kapera ya oya warabaye and then tuce tugiye tora micro Nijyaje bari bamatira turabana tangura uririmba sindi basigawe none nese wayikoze ega si featuring siwe wayikoze si featuring siwe wayikoze si featuring nawe na si featuring ni featuring nzoririmba ndakwakira ndakwitabira ni gwa indirimbo suko bataturoze baduha amashano yo jwe ni rya kangahe nari yatanguye urabona kunyere niko warambwira no muri studio none ari muri deuxième batari troisième rimba première iririmbe basi wewe guys ikigano n'umugyaga ririmba none we ni body go si featuring warabaye mana baduza korokana ndabihebye so ndavuye iri badakuretse riri warabaye mana le 11 ego vendredi ririmba ari ufata reka turirimbe basi tugende turirimbye gatoya naco tukwagiriza mana naco tukugaya ko rurema naco utaduhaye nta nico twakuburanye uko wabishatse niko byagenze mu bumana bwawe uko wabishatse niko byagenze mu bukuru bwawe amen